wari ubizi Uburundi ni igihugu kimwe mu bihugu bigize Afrika. Igihugu kuva na kera narindi camye kirangwa n'imico n'akaranga bitandukanye ndetse n'intambo n'imvino zitandukanye. Aho twovuga intore ingoma agasimbo. Kera umwana w'umurundi ntiyagiriki igisahira cabazwa ku muzungu ikinogo ku mugabo cari kibabaje ngo vyamasi kubitwa 12 kwari kugiye mu gihugu c'Uburundi indango murango ndanga Burundi bwaco bino tuguhaye hayegeye goye iyabaye uwambariye kongore meshikiyago mose ntangere igihugu cyose cy'Uburundi rabana kamwe gusa twazikina yantaye twaronka kuwa mbere muri kino kiganiro twashimye kubayagira kubijanye n'umurisho w'ingoma. Vomera yewe vomera vomera wa muvuga ngoma ngoma go Burundi vomera wa muvuga ngoma umumodero w'iyo ngoma basigaramwe na sogokuru zebumwe vomera wa muvuga Nkuko tuvyiganirwa n'umwe mu muryango w'abatanguje ingoma mu Burundi akaba n'umuhungu w'umuhisi Antime Baransakaje, umwuzukuruza w'umutama yanyegeje umwami Mwezi Gisabo Kirima n'Amaconco bari kumwe n'abadagi bariko bamuhiga umwami kugira bamwice.
Ingoma z'u Burundi zatanguriye mu Gishora mu ntara ya Gitega. Uwasubiriye umuhisi Antime Baransakaje mu gutunganya ikibanza ndangakaranga cyo mu Gishora aratubwira ido nido ryahavuye ingoma z'u Burundi n'igikorwa zarangura ibwami. Nitwa Oscar Nshimirimana, nkaba ari je nasuriye umutama Antime Baransakaje ngaha mu Gishora, ikigabiro cy'u Burundi, ariho mbere ingoma z'u Burundi zatanguriye. Aha rero hahungiye umwami Mwezi Gisabo ahunze abasi bagomba kumwica. Abo basi zari ingabo za Kirimana Maconjo yari umukwe wa Mwezi Gisabo, Kirimana nawe yari umuhungu wiwe. Niho rero abazungu bavuga ngo ati mwebwe mogenda mu gihugu cy'u Burundi, umwe yotera se wiwe undi agatera sebukwe, baca baramutera aho yaba imuramvya. Bamuteye niho rero ingabo z'umwami zaca zibarira umwami ati ca hagati wiruke. Umwami acariruka, ahejeje kwiruka atera zino, abasi baca bafata ingabo y'umwami Mwezi Gisabo, umutama yitwa Bihome, baca baramwica. Baca bibaza ngo bishe Mwezi Gisabo, baca babibona bukeye basanze agasunzu Mwezi Gisabo yahora afise, uwo mutama Bihome atakafise. Hama rero umwami acarahunga aca zino mu Gishora uko yihutira iyo yari yavukiye. Ntiyari yavukiye aha mu Gishora, yari yavukiye ahantu bita Mugera, ahantu bita mwishunga rya Mugera. Atarashika aha mu Gishora hariho umutama yaba muri ivyo bitoki bamwita Nyabidaha, yasanze aragiye inka nyinshi, aca aramusaba ati ntabarunyegeze. Nyamutama ati je sindakunyegeza kuko sindakuzi. Aca arivuga izina ati je ndi umwami w'i Burundi nitwa Mwezi Gisabo. Aca mushira hagati mu nka, aca aracura zimwe zigendera imbere izindi zigendera inyuma. Izagendera inyuma ko kugira zigende zirazimanganya amakanda y'umwami, ibirenge vy'umwami. Niho yashika ngaha Nyamutama ariyumvira ati none namushira mu nzu z'ikirundi nkizi za kera, baramusanga bamwice naje bace banyica. Aca yiga ingene bokura amasaka mu kigega, kuko kera bimburira mu bigega vy'amasaka. Baca bakura amasaka yose, baca basasa impuzu z'igiti kugira ubwayi bw'amasaka ntibuze kubaba uwo mwami Mwezi Gisabo. Baca bashirako ibiti bibiri, aca arurira acashika muri ico kigega. Baca bagitobora udutoboro tubiri, kamwe ko kurabiramwo akandi ko kumviririzamwo abasi bariko baragenda. Niho abasi baje rero bashikira kuri wa mutama ati nta muntu yigira ngo n'umwami, arabahakanira kuko mutama ntiyamenya abasi ngo amenye n'abakunzi. Abo basi baca baduguye umusozi bita Gisagara, baja kugwanira mu Ruyigi mu Bweru. Mu nyuma haza ingabo ziwe zishikira kuri wa mutama ati twe turabakunzi b'umwami, twagomba kumenya aho umwami bamwiciye kugira tumuhambane iteka. Wa mutama arahakana, ahakanye nyangabo zica ziragenda, ariko ntizashitse kure kubera umwami yaraza amajwi y'ingabo ziwe. Yaciye aca mu gatoboro kamwe bamutoboreye ati abo nabi wanje. Avuze gutyo wa mutama acabwira zanga bati nimugaruke. Nyangabo zigarutse wa mwami acarururuka acava mu kigega. Nyangabo zica ziramufata zimuterura, abandi barira kubera ikigumbagumba bari bazi ko yapfuye. Umwami acavuga ati reka ndabacemwo imico kune. Umugwi wa mbere uce wubaka aha mu Gishora, uwa kabiri ukurikire babasi babicire mu Ruyigi mu Bweru ntibazogaruke kungorera aha. Uwa gatatu ugende imuramvya banzanire Karyenda na Rukinzo kuko nizo ngoma aho umwami abaye wasanga ariho ziri. Umugwi wa kane genda munzanire inka zibiri nshimire wa mutama yanyegeza nkakirira ngaha mu Gishora. Izo nka zibiri bazishikanye wa mutama bazimuhaye uwo mutama yitwa Nyabidaha, acarazirya ishato z'izo nka bace bazikanisha ingoma. Izo ngoma kuva 1903 zikaba ziri ngaha mu Gishora, zikaba zimaze imyaka 118, zikaba zari ingoma zavuga mwijoro ku munsi mukuru w'umuganuro. Umunsi mukuru umwami yabarira abanyagihugu ati sohora amasuka muze kurima, kugira tubandanye ruca tuza kura abanyangoma aho ziri ngaha mu ngoro yazo. Yitwa Ruciteme, iyi naho ni ingoma yitwa Murimigwa. Izi rero ni ingoma nuvuga zavyaye izindi zose mu gihugu cy'u Burundi. Izi zavuga rimwe mu mwaka mu kwezi kwa12 mwijoro ku muganuro. Umwami ariko aragira umunsi mukuru bita umuganuro wo kubwira abanyagihugu ati basohora amasuka baze kurima. Uyu munsi rero ntizivuzwa
zavuzwa kera kuko amande baciye mwezi Gisabo yaragwanye hamamira nk'ubutsindwa acibwa amande y'inka 424 baca bamubuza ibintu byose bijanye n'umuganuro za ngoma rero ntizasubiye kuvuzwa. Uyu munsi ho ziri ngaha mu Gishora nizo kuraba gusa nizingenzi zije ngaha ziza ziraraba. Iziro zirateramirwa, igiteramirwa n'ingoma bita amashikizo avuga ijwi ryo hasi, iyi nayo iteramirwa n'ingoma bita amashako zivuga ijwi ryo hejuru. Ego
bakunzi ba JCTV mu kiganiro gitaha tuzobabwira ku bijanye n'akandi karanga ndundi.